Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, mu gisata ca politiki, ariko kandi turaza no kurabira hamwe mu gisata c'umutekano. Tumaze iminsi tubabwira ku bijanye n'intambara y'umuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze gutwara ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi y'itsinzi. Twari twababwiye imishamirano yabaye muri Uvira ndetse bikaza no gutuma ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'iza leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bahunga. Twari twababwiye kandi ibijanye n'amabombe yaterewe mu rugombo rwa Cibitoke, aho ndetse abanyagihugu benshi bari bafise ubwoba ntangere ndetse batangura no guhagarika ibikorwa byabo vya misi yose. Twababwiye kandi ko intambara y'umuseruko bwa Kongo iteye ubwoba u Burundi, aho bavuga ko isaha n'isaha imigwi yitwaje urwanisho ishobora kujabuka ndetse ikaba yatuma umutekano wo mu Burundi utosekara. Hafashwe ingingo yo kugara imipaka yo hasi ihuza u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira havuga ko mu gihe ca Rusizi n'ubundi bintu bikimeze nabi cane. Abasirikare b'u Burundi bari kurushirizwaho kugandagurwa. Hari amakuru twahawe n'abanyagihugu batuye muri iyo micungararo avuga ko hoba hari abasirikare bashika 6 baguye batowe ibiziga ngaha mu kiyaya ca Rusizi. Amakuru kandi akavuga ko kuri ubu ngubu hataramenyekana abo babagandaguye. Gusa abahinga mu vya politiki bavuga ko intambara iri mu buseruko bwa Kongo izosiga habi igihugu c'u Burundi na cane ko cinjiye mu ntambara kitazi. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye we avuga ko intambara y'ubuseruko bwa Kongo azoyirwana kugeza ku munota wa nyuma. Mwari mwumvise ejo bundi ko yari yagiranye imishamirano ndetse icuga kibi cari caduze hagati y'uwurongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho Prime Niyongabo bamusabaga ko yakongera kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye guhangana n'imigwi yitwaje urwanisho ndetse ngo babashe no kugarura igisagara ca Uvira. Gusa Prime Niyongabo aramutswe igisirikare c'u Burundi yaramurahiye avuga ko badashobora kongera kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ko ahubwo batangura gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi haba ku mbibe ndetse no mu gihugu hagati. Hari amakuru rero dufise ateye ubwoba ariko araturuka mu Cibitoke ko hoba hatowe ibiziga 6. Itorwa ry'ibiziga 6 biriko birabora mu Cibitoke kubihamba igihutihuti hatabaye amatohoza birateye impungenge abanyagihugu. Cibitoke kuwa 27 Kigarama uyu mwaka ibiziga 6 vyaratowe mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu mu mirima iri hagati y'amabarabara abiri muri zone ndetse na komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Bica bihambwa ku itegeko ry'indongozi mu ntwaro hadakozwe amatohoza namwe. Iyo ngingo kandi ituma haba ukwikeko mu banyagihugu. Ivyo biziga vyatowe mu gitondo co kuwa gatandatu igenekerezo rya 27 Kigarama uyu mwaka, mu gihe kandi abarimyi bariko baja mu mirima yabo hagati y'ibarabara rya 12 n'umutumba Rusiga n'ibarabara rya mbere yo ku mutumba Murambi muri zone na komine ya Cibitoke. Ivyo biziga 6 vyariko birabora vyaranuka cane, bikaba vyari bikujwe n'ubukoko ndetse bwinshi, bikaboneka ko abo bantu bari bamaze umwanya muremure bishwe. Ubwo amasoko mu bajejwe umutekano mu bishwe ngo hoba harimwo abantu 3 bambaye imyambaro ya gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bikikweka ko zoba ari ingabo z'u Burundi. Abandi 3 bakaba bari bambaye umwambaro w'igisivile. Abajejwe intwaro n'umutekano barashitse vyihuta kuri ico kibanza baca bategeka ko abo bantu bashingurwa ubwo nyene mu kinogo cimbwe hafi y'imirima
atanamatohoza y'ubutungane canke ibipimo vy'abaganga bibaye. Uguhamba atamatohoza ico intwaro ibivugako. Abajijwe n'imbonesha kure yacu, umukuru wa zone Cibitoke yaremeje ko yatanze itegeko ryo guhamba ivyo biziga aho nyene, agasigura ko vyariko birabora kandi kuko vyari guhava bitera indwara abanyagihugu. Yaciye amenyesha kandi ko umwidondoro w'abo bantu utashoboye kumenyekana. Ni mu gihe kandi ata n'umunyagihugu wo muri ako gace ngo yatangaje ko yoba yabuze uwiwe. Urwikeko rudahera ndetse n'amakenga y'abanyagihugu. Izo nsiguro z'uwujejwe intwaro ntizinyura neza na neza abanyagihugu. Abatari bake bakavuga ko hari uruja n'uruza mw'ijoro rw'imigwi ijabuka uruzi Rusizi, bamwe bambaye imyambaro ya gisirikare, abandi bambaye umwambaro w'igisivile, rimwe na rimwe bitwaje ibigwanisho bavuye mu bice bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nko muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bagira bati twama tubona abantu bikoreye ibidandazwa byinshi babikuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ntituzi bene vyo. Birashoboka ko bishwe kubera ivyo bariko baratwara cyangwa se ivyo bari bikoreye. Bikaba rero bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwivuga izina. Abanyagihugu barasaba iyugururwa ry'amatohoza yigenga kandi akomeye, bakibutsa ko kuwa 17 Kigarama ibiziga 4 byambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo byari byatowe muri iyo zone nyene ya komine ya Cibitoke hafi y'uruzi rwa Rusizi rugabura Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta tohoza na rimwe riraba kuri iyo dosiye, bigatuma ndetse abantu bumva ko umutekano udakwiye kandi ko kudahana kwiganziye ico gice co ku rubibe rw'u Burundi. Abanyagihugu barafise amakenga ko amatohoza yoba azohava ahinduka ibibanza byo guhambamwo abantu, bagasaba ko indongozi z'igihugu zokwerekana umuco wose kuri ubwo bwicanyi mu ntumbero yo gukinga ubundi bugizi bwa nabi bushobora kwaduka muri ako karere karangwamo ubwicanyi. Naho tunyarukiye mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu Rumonge. Mu Rumonge ho abantu 80 barahagaritswe n'ishwa mw'isakwa ryabereye muri quartier Kanyenkoko. Rumonge kwa 25 Kigarama uyu mwaka, abantu 80 bose hamwe harimwo abarundi 19 nibo bahagaritswe ku munsi wa gatatu muri quartier ya Kanyenkoko mu gisagara co ku kiyaya ca Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi mu ntara ya Burunga. Ihagarikwa ry'abo bantu ryabaye mu bikorwa byo gusaka vyakozwe n'abajejwe umutekano. Kubwo abanyagihugu bo muri iyo quartier, ico gikorwa catanguye mu masaha ya kare cane. Kuva isaha 10 z'igitondo, abasirikare bafise ibigwanisho vya rutura, abapolisi, abakozi b'igendereza hamwe ndetse n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, barugarije iyo quartier, barabuza uwinjira n'uwusohoka. Kuva isaha 12 z'igitondo, igipolisi caciye gitangura gusaka urugo ku rundi, ibarabara kw'ibarabara. Amakuru atangwa n'intwaro n'igipolisi avuga ko uwo mukwabu warondera cane cane impunzi z'abakongomani ndetse n'abantu badafise ibibaranga. Ni mu bantu kandi bahagaritswe harimwo abarundi 19 batagira ikarata ndangamuntu. Inyuma yo kubandika muri komisariya y'igipolisi ca Rumonge, baciye bacibwa ihadabu. Abandi bahagaritswe hanini ni abanyekongo baba bari binyegeje mu banyagihugu bo muri ico gisagara. Abo baca kandi basubizwa n'inzego zibijejwe, baca barungikwa mu makambi y'impunzi.
Ico gikorwa kibaye kandi mu gihe ingingo zijanye n'umutekano ziguma zikomezwa kuko impunzi z'abakongomani ziguma zinjira ku bwinshi muri ico gice. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere n'umutekano buheruka kubuza bene amazu, amahoteli kuraza canke guha indaro impunzi z'abakongomani bavuga ko ari ku mvo z'umutekano. Ivyo bibujijwe kandi imiryango yabo, abavyeyi canke abagenzi b'izo mpunzi bagabishwa ko uwo birenga ko yohanwa n'intwaro canke cane abanyagihugu b'Abarundi. Iyo ngingo iriyamirizwa cane n'izo mpunzi z'abakongomani zisaba indongozi z'u Burundi guhagarika iyo ngingo. Babona kandi ko abantu bafise uburyo barekwa bagapanga aho baba mu mwanya mutoya mu kurindira ko imbibe zo hasi zugururwa, hakagaruka n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, batarinze kurungikwa mu makambi y'impunzi canke mu bibanza begeranirizwamo. Mu kwezi kumwe gusa kwa Kigarama, indongozi zo mu Rumonge zivuga ko zakiriye impunzi z'abakongomani zirenga 29,000 zavuye cane cane muri Sud Kivu ziciye muri Tanganyika. Ku rwego rw'igihugu kandi Uburundi bumaze kwakira impunzi zirenga 90,000 z'abakongomani muri ico kiringo conyene. Ababibona hamwe ndetse n'ababigira neza baratabaza bavuga ko izo mpunzi zibayeho nabi cane mu bibanza zegeranyirijwemo, aho impunzi nyinshi zibuze uburyo, amazi meza n'imfashanyo ya mbere, bakaba babayeho nabi cane, bagasaba ko rero ngo botunganirizwa cankwe bofashwa mu rwego rwo kugira ngo babandanye bagira amagara meza. Reka dusimbukire Igitega naho. Igitega ikiziga carobwe mu ruzi rwa Ruvyironza, abanyagihugu basaba inyishu. Kuwa 25 Kigarama uyu mwaka, kuva mu kwezi kwa Gitugutu guheze, intara ya Gitega iri hagati mu gihugu yahindutse ikibanza cama gitorwamo ibiziga kandi bibabaje. Hakaba rero hamaze gutorwa ibiziga bishika 20 mu mitumba ndetse n'amakaritsiye atandukanye. Kuri uwa gatatu, Karaveri Buname w'imyaka 40 yaratowe ikiziga ku mucamo w'umutumba wa Bubaji muri komine Gishubi, bituma ndetse hasubira kuba ubwoba mu banyagihugu, banasaba ko indongozi zogira ico zikoze kugira ngo zicungere umutekano muri ako karere. Kubwo ababibonye benshi, uwo muhisi yari afise igikomere kinini cane mu gahanga. Benoit Sakubu, umukuru w'umutumba Bubaji, yemeje ayo makuru, agatomora ko hari amaraso yaboneka ko ku mutwe w'uwo muhisi. Amasoko mu karere avuga ko Karaveri Buname yoba yarishwe agaca atabwa mu ruzi kugira ngo vyitwe ko yari yatwawe. Yari yabuzwe irengero ku 22 Kigarama uyu mwaka. Uwo musi akaba yari yagiye mu murima wiwe kwimbura ibiraya. Gushika uwo munsi nta wikekwa n'umwe arahagarikwa. Ikiziga caciye kijanwa mu bitaro vya Ntita kugira ngo hakorwe ibikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba Bubaji bo basaba ko hugururwa amatohoza yigenga mu ntumbero yo kumenya neza imvo z'ubwo bwicanyi ndetse no gushengeza mu butungane abagirizwa ubwo bwicanyi bwakozwe, kandi bakavuga ko vyanka bikunda amatohoza agomba gukorwa. Ayo rero niyo makuru twari dufise kuri iyi saha. Reka tube dusozereye amakuru yacu y'aka kanya ngaha, gusa n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko
kuri no chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire rero amakuru yacu twari dufise kuri iyi saa twe tuyasozereye ngaha, gusa mbibutse gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba ba mbere kubona amakuru n'ibiganiro bishasha tuba turiko turabashikiriza kuri iyi chaîne ya Isange TV.